turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro bica ku nsamirizi y'ubuntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Tugiye kubashikiriza ikiganiro bahe ikibanza. Muri kino kiganiro rero tugiye kurabira hamwe na cane cane kuri bamwe bahungutse, turabe ikibanza abahabwa iyo bavuye mu buhungiro. Ni ikiganiro rero muri kano kanya turi kumwe nawe mu bahungutse, turi kumwe n'uwitwa Matereza Rajab asanzwe atwara abahungutse muri Butanyerera, tukaba turi kumwe kandi n'uwitwa Uwizeyimana Jiva, uyu nawe rero kandi akaba ari asubijwe ku buzi amajije guhunguka. Turi kumwe kandi n'umwe mu bahungutse nyene bamwita Ndayishimiye Etade mwa kino kiganiro. Turi kumwe kandi na Bagayimpunzi Jire, uyu akaba aserukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano biciye mu buyobozi bukuru bujejwe kwakira abarundi bahunguka no mu kubasubiza mu vyabo. Rero kaze mwa kino kiganiro aho tugiye kurabira hamwe ibitari bikena cyane cyane ikibanza abahungutse bahabwa bamajije kuva mu buhungiro. Reka rero muri kino kiganiro duhere kuri Jiva. Jiva turaguhaye mwaramutse. Mwaramutse neza. Banyita Uwizeyimana Jiva. Ndi umwe mu bahungutse bava mu nkambi ya Nakivari iherereye mu Buganda. Turi kumwe kandi n'ubundi ngaho ku ruhande nawe ni Tade. Ku mazina Ndayishimiye Tade. Nanje nkaba ndi umwe mu bahunguke bavuye mu gihugu ca Uganda mu nkambi ya Nakivari. Ego ndabaramukije cyane Gwasa Jean Paul. Murakoze cyane. Ku rundi ruhande kandi turi kumwe na Matereza Rajab aserukira abahungutse muri Butanyerera, nawe turaguha ikaze tunakuramutsa mwa kino kiganiro. Murakoze cyane. Nanje ndabaramukije abasanzwe bariko baradukurikirana. Je nitwa Matereza Rajab, abasanzwe nserukira abahungutse mu ntara ya Butanyerera. Hama nkaba nahungutse mu mwaka wa 2021 nkaba naje mva mu nkambi y'Imahama mu Rwanda. Mwumvise kandi ko makino higaniro turi kumwe n'uwaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Turabaramutsa tunabahaname kandi nikaze mwa kino kiganiro. Murakoze cyane. Nkuko mubivuze ku mazina nitwa Bagayimpunzi Jire, abasanzwe nkora mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano mu buyobozi bukuru bujejwe kwakira abarundi bahunguka no kubasubiza mu byabo, kandi nkabaserukira ubwo buyobozi bukuru mu ntara ya Butanyerera. Mwabyumvise rero abo nibo tugiye kuyaga ibitari bike muri kino kiganiro bahe ikibanza. Duca tubandanya rero na kino kiganiro ku buryo buramvuye. Mwumvise yuko tuza kuyagira hamwe ibijanye n'ikibanza abahungutse bahabwa bamazije kuva mu buhungiro. Ikiganiro turabira hamwe kandi mbega basubizwa ku buzi gute. Turi kumwe mwabyumvise n'umwe mu bahungutse hama agasubizwa ku kazi, nawe so wundi ni Uwizeyimana Jiva. Umajije guhunguka, wewe warahawe ikibanza ciza urasubizwa ku kazi, umajije gusubizwa ku kazi wiyumvise gute? Ego murakoze cyane. Nkuko nabivuze, ndi umwe mu bashoboye kugirirwa amahirwe ndashobora gusubira ku kazi. Majamate ndashimira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, jejwe guhungura abahungutse no kubasubiza mu byabo. Kuntu badufashije cyane tugashobora gushika ku buzi. Icyo nobati ni ikintu cyo gushima cyane gose. Yego ndumwe mu bari bahunze 2015, ariko muri 2019 niho nashobora guhunguka mvuye mu nkambi ya Nakivari mu Buganda. Abashima cyane gose ko ndasubije mu kazi, kuntu leta yabidufashijemo. Naho ari urugamba rutari rworoshe kuko gusura ku buzi hari ivyatugoye na cyane cyane mu kurondera ibyangombwa. Byaratugoye no gufata ingendo, na cyane cyane ko twadushitse mu gihugu dusa n'abatagihoramwo, ko hariho ibintu bimwe bimwe byagiye batugora kubera ko
harimo agahamba baba baduhaye kugira dusubire mu zacu ariko aho iyo mpamba ivyari vyiza kuyifashishamwo ibintu byose bimwe bimwe byo byagiye batugora hariho n'ibindi byatugoye na cyane cyane mu gutanga ubuzi kuko leta iraba ibibanza biri muri leta hanyuma canke ari wakukurutse hama ugabasha gusubira mu kazi yego turi benshi basubiye mu kazi mugabo hari n'abandi benshi bataragasubiramo hasaba yuko leta cyangwa ubushanganji bwoguma bushiramo ukuboko cyane cyane abo bantu babo batasubira ku buzi bwabo bagasubira ku buzi. Mumaze guhunguka mwebwe mwoba mwamaze igihe kingana gute kugira musubire ku buzi? Nabivuze yuko atari ibintu byoroshe kubera ko ugishikana ibintu bimwe bimwe bibanza kugorana ukabanza ugategura mu rugo aho ushikira ibintu byinshi sinashobora gushika nza gusaba ubwo nyene kuko nabandi navuga ati reka manze ntunganye ndabe aho nshikira ukuntu bimeze hanyuma rero basha gutegura dossier ndayitwara no kuvuga haciye imyaka 2 kugira nsubire ku kazi. Yego. Musanzwe mukora ibiki mu buzima bwa misi yose ubu unye? Mu buzima bwa misi yose ndi umwigisha yigisha amashuri mato mato. Yego. Nivyo mwarahungutse murahabwa ikibanza ciza cyo gusubira ku kazi mumajije gushika ku kazi ubona ko mwari umaze n'igihe kinini mutari mu Burundi mwoba mwakiriwe gute aho musanzwe mukorera? Muri rusange no kuvuga tumaze gushika mu gihugu twarakiriwe n'abene gihugu twasanze batwakira neza baradufasha mu tuntu tumwe tutari twoshoboye kuba twakwishoboza eka mubano wacu nabo muri rusange wari umeze neza cyane gose. Yego tukabashimira ukuntu bashoboye nabo kutwakira hanyuma natwe tugashobora kugana neza. Yego. Mwabyumvise ni kiganiro baha ikibanza unyi numwe mu bahawe akazi inyuma yo guhunguka. Ikindi kibazo tugitumbereze kuri umwe nawe nyene mu bari mu bahungutse ni Ndayishimiye Tade nawe we nk'umwe mu bahungutse wewe umaze gushika mu Burundi aho herereye ubona gute mu kibano nta kukwinuba ikibanza urimwo gushika muri kano kanya uragishima? Yego murakoze cyane. Twebwe twahagurutse mu gihugu cya Uganda tariki 17 z'ukwezi kwa 12 muri 2020 tugeze mu gihugu cy'u Burundi nukuri twarakiriwe neza cyane turashima cyane gose leta yaradufashije mu bishoboka iraduja imbere n'imiryango yacu. Baraduhaye uburyo mu buryo butandukanye byo gufungura ibyo gukoresha mu rugo ko namwe muravyumva uvuye mu mahanga ntacyo bufise twebwe n'ukuri twabonye nk'abavyeyi ndi mu bashima cyane gose. Noneho rero natwe kubera twari tuzi yuko tutaje kwicara kuko niyo twari mu nkambi umuntu arakora utwashoboye kuko umuntu akoresha amaboko twaragerageje turaja hamwe na bene wacu bavuye mu mahanga mbere turavuga ati ntidukwiye kuguma twenyene reka turondere n'abari ngaha twenge tugire agakoperative. Turafise agakoperative kitwa Coopérative de la Patrie au Burundi, Burundi pour le développement économique. Aha muri commune ya Gutse ya Ngozi. Twarinze turaja hamwe tumaze kuja hamwe ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu gushikirana no guteza imbere baradufashe mu mugongo baradutiza uburyo buke bw'udufaranga naturumva ko turi mu bashubije mu buzi nico gituma tuvuga ko twashubije mu buzi. Leta yaradufashe mu mugongo iradusubiza mu buzi muri rusangi mu kibano ababanye tubanye neza turakorana turasangira ubugwaye tuba tugwaje natwe tugwaje abayagwaje tubanye neza cyane turashima leta n'abene gihugu. Mu ncamake murashima ikibanza mubayemo ubu muri kano cyane gose ibintu bimeze neza. Murakoze cyane murumva yuko bose barashima. Ngira ngo turaza kugaruka ku bindi bibazo bikurikira ariko ikindi kibazo muri kano kanya reka tugitumbereze na cyane cyane kuri Matereza Rajab twabwiye mu ncamake ya kino kiganiro ko ari umwe mu basanzwe arongoye abahungutse muri Butanyerera. Sinzi ko nawe hari intahe yoshingira
abariko baradukurikirana akatubwira uko abona vyakozwe, uko abona abahungutse nko muri Butanyerera babayeho. Bwa mbere na mbere nobanza no kubashimira mwebwe abamenyesha makuru bo kuri radio na televiziyo Buntu mwashoboye gutunganya kino kiganiro kugira ngo nkumbure benshi bashobore kumenya uko abahungutse bakiriwe ikibanza bahawe mu gihugu c'amavukiro. Hama nukuri ubwa mbere twobanza gushima Imana yo nyene yari yazigamye abari barahunze hama bagashobora kuza mu gihugu c'amavukiro. Bwa kabiri nuko twoshimira leta mvyeyi, leta nkozi. Leta mvyeyi, leta nkozi ntako itakoze shiramwa akigoro kadasanzwe kugira ngo abahungutse bashobore kwakirwa nk'abana bayo vy'ukuri. Ibicishije mu bushikiranganje bw'intwara yo hagati mu gihugu, iterambere n'umutekano mu gihugu. Ubwo bushikiranganje nabwo bukaca bujwe imbere n'ubuyobozi bukuru bwo gutahukana impunzi n'abateshejwe izabo kubasubiza mu vyabo. Aribwo bitwa DGRR mu rurimi rw'igifaransa mu mpfunyapfunyo. Vy'ukuri barakoze ibishoboka vyose bafatanije n'abafatanya bikorwa abahasere n'abandi mu kwakirwa. Twakiriwe nk'abana vy'ukuri banakumbuwe mu gihugu. Aho twahawe n'impanuro nyinshi zitandukanye mu makambi twashikiye ko yitwa transit. Izo mpanuro nizo twagiye tugenderako kugira ngo dushobore kwinjira mu miryango yacu ndetse no mu gihugu. Hama cyane cyane abari bafise amakenga ku bantu bari baje barahevye ubuzi hama bakagaruka mu gihugu, bari bafise amakenga ko batazosubizwa mu buzi. Ariko gushika ino saha tuvugana je novuga ko ari nk'ibice nka 90% aho mperereye muri Butanyerera barashoboye gushika gusubizwa mu buzi. Ivyo vyakozwe neza, ariko bwa mbere vyari vyagoranye gatoya kuko nabo ubwabo baramera nk'abikumira. Ariko bamaze ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu baragerageje baregera abanyagihugu bafatanije n'abafatanya bikorwa, ndetse niki cyo kuronka ababaserukira muri rusangi nk'abahungutse naco nyene carafashije kuko ingorane abahungutse bagira barazidutura hama tukazeza tukazishikiriza bajejwe ubuyobozi bwo guhungura impunzi no kuzisubiza mu vyabo, hama nabo bakagira ico bakoze mu gutorera inyishu ivyo bibazo twabashikirije. Ugerageje kuraba nk'ibibanza abahungutse bahawe canke uburyo babayemo, wewe ubona wo biha nk'ibice bingahe kwijana ugeranije kuraba uburyo babayemo, bo babayeho neza canke ubona bimeze gute? Jewe ikibanza rero bahawe je novuga ko ari ciza cane kuko barashigikirwa, yaba mu migambi y'iterambere, yaba no kuronswa gusubizwa mu buzi, yaba n'uwize hanze ashitse ngaha barabahaye ama equivalence kugira ngo impamya bushobozi zabo bazinganishe n'indundi. Bisigure yuko ikibanza novuga ko jewe ko bwanje ni ciza cyane. Yego murakoze cyane, muracabananya gukurikirana ikiganiro bahe ikibanza. Mwabyumvise yuko turi kumwe na bamwe mu bahungutse bashima ukuntu basubijwe kubuzi, bakaba bashima kandi n'ibibanza bahawe. Muri kino kiganiro twabwiye kandi ko turi kumwe na Bagayimpunzi Jire. Uyu nawe rero mwabyumvise yuko aserukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano biciye mu buyobozi bukuru bujeje kwakira abarundi bahunguka no kubasubiza mu vyabo. Nk'uwaserukiye ubushikiranganje, mwebwe mubikora gute? Niye ntahe woshingira bariko baradukurikirana? Koze cyane kumpa mwanya. Hama novuga ko leta y'u Burundi ni leta mvyeyi, leta nkozi nkuko nyene bayitazira, kubera ko abantu bamaze guhunga mu 2015
ntiyabaretse ngo bagume mu buhungiro biciye ku nzego nkuru z'igihugu zabasanze iyo bagiye kugira abahimiza batahuke kandi mu kubahimiriza yahereye ku basigaye mu gihugu amateka n'umukuru w'igihugu aravuga ati umutware wese ni ugucunga ivyo umuntu wese yahunze abirabe neza kugira ngo azogaruke abisikiramwo aho tuce tutegezwa no kubafasha nashashe mu byo bakeneye byose tuko turumviriza turagira ingendo mu bindi bihugu bahungiyemo bakatubwira impamvu zituma badataha rero baravuga iby'ubuzi baravuga ivyo by'amashuri baravuga ivyo kwibeshaho rero twaca tubikorerako nico gituma twafashe intumbero yuko dufashanije ubushikiranganji bw'intwari mu gihugu ufashije n'ubundi bushikiranganji na cyane cyane ubushikiranganji bw'abakozi ba leta kugira ngo umwene gihugu ahungutse yahora ari umukozi wa leta ashobore gusubizwa mu kazi kandi tukashima ntamwe riko biratera kuko no kuvuga nko muri Butanyerera ko twe turi imbere cyane na cyane cyane kubera ko nko muri Butanyerera dufite abantu benshi bari barahungiye mu bihugu by'u Rwanda na Uganda bari abakozi ba leta kandi tugashima ko bari kubera neza iko tubikora rero no kuvuga ati twebwe mu rwego rw'ubushikiranganji biciye mu buyobozi bukuru turafise no kuvuga ivyo twita amantene arimo mu ntara zitandukanye twaciye tuje guhimiriza abenegihugu bahungutse tumaze kubona ko ari intambamyi kugira ngo basubire mu kazi turabahimiriza turababwira titi ubushikiranganji buremeye kubafasha kugira mushobore gusubizwa mu kazi tukaza turababwira ibikenewe kugira umuntu asubizwe mu kazi turabasigurira tukaca turabafasha mbere tukababwira ati amadosiye yanyu muri yazane tuyabajanira Bujumbura kugira ngo vyorohe rero twarabaza tupakayegeranya nk'abo muri Butanyerera bakaca baza barayazana bakayampa jewe canke bakayashira ku biro biri mu Yinga tukaza tuza tuyabajanira Bujumbura canke ushoboye kuyijanira akaca duha ico inomero y'idosiye yiwe tukaza turakurikirana kugira ngo tumworohereze ntazara numura ko n'ivy'amateke bigoye kugira ntazarava ngaha mu Kirundo amanuka Bujumbura kuzarishuza mugabo twe tukabikurikirana natwe duciye ku biro biri Bujumbura tukaba dufise umuntu atondaho imisi yose ku wa kabiri mu bushikiranganji bw'abakozi ba leta afise n'amanimero y'amadosiye kugira zarabaza ati dosiye nakaya imeze gute tukaba turababwira tuti ya makete yanyu babahaye akazi kuko twage tubona hari intambamye byarashobora gushika umuntu bakamuha ikete ry'akazi kubera atagiye kubaza agasangira amaze amezi 3 kubera atagiye kuritora baramuhaye akazi ubu rero kugira ico kibazo tugikure mu nzira turaza turahaca tukabaza ati dosiye y'umuntu n'uyu igeze tubonye ikete ryo ryasohotse cyo mu telefone ati genda ku kazi kandi tugashimira n'abajejwe indero mu ntara bagiye badufasha bakaza baturandikira tubatubwira ati aha turakeneye umwarimu kuko na cyane cyane kuko ibintu byo gusubiza mu kazi ni ukuvuga wewe ni ukuvuga usubizwa mu kazi aba yarasanzwe yarahasonza akora kubera yarasanzwe akora ntakora ikibazo ni ukuvuga asubirira uwakukurutse uwapfuye canke uwagahevye kandi banganya nivo ni ukuvuga banganya diplome rero mwico gihe tukwaranye n'abadepeye baratubwira abajejwe indero mu ntara batubwira ati hajya ari umukozi yagiye canke araho mu makomine atari yagiye tukaca dufasha ati nawe genda muzane amadosiye tuze kubabariza mu karonke muronke ako kazi byadufashe cyane kuko novuga ko nko muri no ntara ya Butanyerera turamaze kugira ku bantu barenga 100 barenga maze gusuzwa mu kazi kandi mumva ko ari ikintu ciza cyane binatuma bifasha n'abasiga mu buhungiro kubera ko ibintu bitaguhungura kubazana ntibikwiye gusa ahubwo kubafasha bamaze gushika kuko urumva ko umuntu amaze imyaka 6 abakeneye ibyo gufashwa kandi ni hamwe iyo yakiriwe neza bica bituma na wa murindi wasigaye mu buhungiro uba mwinshi kuko baca batubera nk'abantu uvuga nk'abambasaderi baca bavuga ati burya je narakiriwe neza kuko nk'ushinze ntati general sakatse n'usigaye avuga ati na je ndagiye nzoronka mwabyumvise rero uko babigenza na cyane cyane mu bushikiranganje bw'intoro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ariko tugarutse gato kuwahawe akazi amayeje guhunguka mukamwumvise kandi yuko anashima ikibanza yahawe Jiva nk'umwe mu basubijwe ku kazi turazi yuko hari n'abandi basigaye inyuma usanga bafise impungenge zuko bagarutse bahungutse umengo ubuzima bwo bagora byo hava bicaye bagora kubaho nakaye kajambo wobabwira abakiri hariya murakoze cyane hanyuma jewe nabwo bwa mbere ko nshima ikibanza twahawe mu gihugu tugashima ukuntu twasubiye ku kazi
ukuntu batwakiriye ukuntu tubanye neza nabo twasanze no hamagarira abantu baba bafite impungenge bakiri mu buhungiro yuko boraba bagataha kandi yuko bemerewe nimba bari ku kazi yuko basubira akazi bakagasubiramo atangorane n'imwe ihari nabasabira rero yuko botahuka bagasubira mu gihugu tugafashanya kugira gute kucyubaka kandi nikaze nawe ari kuvyumva kuba bagisigaye mu buhungiro hari akamo batera kugira bagaruke mu gihugu bisanga nkuko umutamaserukiye bushikananganje bivuze bisanzwe hanze benshi bari hanze bariyumvira ko baje mu Burundi kumbure bohura n'ibibazo bitandukanye iby'umutekano canke ibyo mibereho ya misi yose natwe niko twavyumvira ariko tumaze kugera no twasanze leta nkozi leta mvyeyi yarabipanze neza ibintu bimeze neza ari naco gituma no hemiriza abantu bari hanze kuguma uvyara abana babona yuko atabafasha bazogirira hanze ni kibazo kinini cyane kuko twebwe tumaze kugera ino hariho ibintu byinshi byari byarononekaye kuko hari abari bavyariwe benshi nka jene mvyariyo kabiri ariko baramfashije abana barasubira mu mashure barampa n'utumitoere tworoheje abana bariko baravugwa neza kuko ndazi ko ubwo bufasha uri mu buhungiro ntabwo ari kararonka sisa reje no mano bahanura bakaza tugafatikanya tukubaka Burundi tugafatikanya n'abarundi bene wacu Ego je ntaco byinshi nivyo nshima cyane. Ikiganiro cacu reka tugisozerere kwa bagaye impunzi Jire. Turazi ko mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mufise imigambi myinshi mufitiye na cyane cyane aba bariko barahunguka nkuko aba babivuze mwebwe mu bushikiranganje ngira ngo nibindi tuzogaruka ko hanyuma mu migambi yindi mu bategekaniriza kuko turazi yuko ni myinshi duca dusozera kino kiganiro nizehe mpanuro wotanga na cyane cyane kwaba muri ko murafasha mwongere munatange twavuga n'ubutumwa kubakiri mu buhungiro. Ego murakoze cyane ubutumwa dutanga ku rwego bw'ubushikiranganje cyane kuri aba bamaze gushika tubasaba kutikumira cyane cyambere ugize ikibazo iture abajeje intwaro ku mutumba muri zone kuko nabo barigishijwe ko bateza kwakira neza abahunguka ivyikene vyose bagufasha nuko kwitura abajeje intwaro ku kibazo cyose ugize iyo hari ikindi naco nuko nugufata neza imfashanyo canke ibyo bintu leta yagufashije kubifata nkama kubifata neza kugira bize kugirira akamaro kugira ngo bigufashe kubagisige mu buhungiro nabo bagisige mu buhungiro tubasaba yuko bo kwitagashi bakaza nukuvuga atanu masigaye kuko igihugu cyatekanije byose ibyankenerwa byose kugira giteze kubakira nukuri ibi byankenerwa byose igihugu kiriteguye kandi nta kibazo na kimwe bazogira kuko n'abandi bari ngaha tumaze kwakira barenga 300 baratekanye ni rero nitwe dusaba ko abasige mu buhungiro bose boza kugira ngo tubande gufata kubandanye tubakirwa cacu kuko ubu twe turabakira dufashe n'amashami mpuzamakungu hari imfashanyo ziko ziraboneka sivuga ko bizokwamaho hari igihe bishobora gushika imfashanyo zigahera murabona ko ivyo bukene bw'isi kwisi ubukene bw'abikora bwinshi ashobora gusanga tuze ubukene hakabara uburyo rero nibaza ko bokubita gashi kandi ndizeye ko naba bamaze kwakira ariko badufasha kugira ngo babamenyeshe ubu bintu beze neza ni muze twakirwa cacu kandi twizeye yuko ataguhingitanya ko nabo kuba vyipfuza bazoza kuko bavuga ko guhunguka ni kubushake yego nako kamano batera kugira ngo bihute banyaragase baze kugira ngo tubane tubagiye gucacu kuko nta hantu haba heza gusombya ahi wawe. Ikiganiro cacu rero ikibanza kikaba ari no ngaha gice kirangirira ariko reka duhere aho twahereye. Jiva Uwizeyimana umwe mu basubijwe kubuzi tugushimire. Murakoze cyane. Tugushimire nawe. Murakoze cyane. Reka twongere dushimire kandi na Mateleza Rajabu aserukira abahungutse muri Butanyerera n'ubundi munsi nitwa bakenera muze mutwita.
murakoze cyane turahari kugira ngo dushobore kugira ibyo dushikirije ku bwanyu ku bwa bene wacu reka tumushimire cyane kandi Gilles yari yaserukiye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Murakoze cyane hamwe je ndabashimiye cyane kuko tonto ibintu bidufasha kugira ngo bajye bene wacu bari hanze bashobore kubimenya kandi turabashimiye cyane ko numwe wimve kino kiganiro ndetse ko n'ibindi muzo bitunganya hama kubijanye no kwitaba umwanya wose tuzamudukeneye kuko mu byo tujejwe harimo ibyo gusigurira bene wacu bari mu mahanga no kuba nabashitse ngaha kugira ngo umve imigambi y'ubushikiranganje buri ko abategekaniza murakoze. Nuko rero mwakoze mwese mwakurikiranye kino kiganiro bahe ikibanza ni kiganiro gica kuri radio televiziyo buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro. Nuko rero reka tubashimire ikiganiro cacu naho kirangiriye naho butaha. you